Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri no mwanya w'amakuru twabateguriye avugwa muri migwi kirundi nayo agizwe n'izi ngingo nkuru mu kwezi kumwe gusa ibibazo vy'igitoro n'ibindi bidandazwa vya ngombwa bizoba vyatorewe inyishu. Ico kiringo kikaba cemejwe n'umukuru w'igihugu aho yari mu kiganiro yagiranye mu ndwi iheze mu ntara ya Ngozi n'abarundi baba mu makungu. Ico bamwe mu bunguruza abantu n'abiyunguruza bivuga ko ni muri ano makuru. Ibibanza vyakira ingenzi bikwiye gutunganywa neza nako nivyavugiwe mu nama yatunganijwe kuri uyu wa mbere n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo ingenzi. Amakuru sayo gusa mu mwanya nidonido. Kasuye kubaha ikaze muri ano makuru. Umukuru w'igihugu yemerera abarundi ku kibazo cikena ry'igitoro n'ibindi bidandazwa vya ngombwa rituma ubuzima bw'igihugu bucumbagira kizova mu nzira mu kiringo c'ukwezi kumwe. Mu kiganiro yagiranye n'abarundi baba mu mahanga cabereye Ngozi mu ndwi iheze, Evariste Ndayishimiye yasavye abanyagihugu gusabikanya bike bibonetse mu kurindira. Ni mu mukurikire amasanamu tuyakesha urubuga rwa Facebook rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Hariho ikibazo nkoramutima iki kijanye n'ibidandazwa bikenye cyane cyane igitoro, isima, ibinyobwa, isukari. Mu ntara nimwicare hamwe dukihanira bankana murabe neza ingene musabikanya ivyo vya fraude bihave. Mudusabikanye turiko turiruka kugira ngo isukari nibaza yuko mu gihe gitoyi kizoba catoreye umuti. Ikibazo c'igitoro hariho hajya bavuga bati ubwucumbisha kumwe turagerageza. Nibaza yuko mu kiringo c'ukwezi dushobora gusanga twamaze kugitorera umuti. Turiko turagikora bikomeye, dukora ijoro n'umurango kuko murabona muretse ikibazo ca Ukraine hari ikibazo usanga ubu udukeneye kantite nini. Mugaragira ndababwire ko twasanze n'abandi basa nuko bakitwivye. Hariho amashirahamwe atwara igitoro cishi yo banywa nk'igitoro gihakwa gushika nka 10%. Ayo mashirahamwe yategereza kwizanira amadevize yayo tukazana igitoro cayo, ariko baciye bashaka kuja kunywa ku gitoro twe twaguze kandi n'abari bafise amadevize batayazanye ngo tuyazanire igitoro. Abo rero nabo twarabihanije ku buryo ico dufise kirashobora gutangura guhabwa. Hariho akantu kazokwiyongerako ariko nko mu kiringo ngira ngo c'ukwezi turimvira yuko Imana ibidufashije coba cashitse. Bamwe mu bunguruza abantu n'abiyunguruza barashima iryo jambo abayaze na televiziyo Isanganiro kuri wa mbere. Basavye abajejwe intwaro ko iryo jambo ryoshirwa mu ngiro kugira ngo ikibazo cibura ry'igitoro gitoregwe inyishu. Tubakurikire. Jewe nka jewe n'umutaximen igitoro kibonetse neza noshima kubera ari gutondera igitoro iminsi ibiri yose byaratangitura uraronka n'umunsi wogira gatatu kaja. Duhura n'ibibazo byinshi cyane ngaho ku murongo abantu batonze usanga turindiriye imiduga ariko imiduga bagahebura. Twe turabona yuko tokurikiza nkuko vyavuzwe uko kwezi aho Imana yadufasha kikaboneka kugira bene gihugu baronga imiduga ibunguruza nibatebe ku mirimo y'akazi. Urabona benshi bakora mu mirimo itandukanye ngo bo nyene barajugaragiza cyane kugira baronga imiduga nibibazo. Umuntu basi yahora agenda urugendo ruto n'amaguru nk'ubu akava ngaho agashika ngaho kuri Kotebu arose moto agaca afata imoto, ariko ubu urabona kugira unayishikire ni ngorane. Umva n'imiruho nyene gose, n'imiruho gose. Cevye yonjohera hamwe ico gitoro coboneka hanyuma aho umuntu ashakiye akadeplacement akideplaça neza. Turasaba rero ko Imana yodufasha n'ukuri nguko kwezi bari batanze ibintu bikatunganya bikaja mu buryo igitoro kikaboneka mwene gihugu akurura umuduga atarinze kuruwa cyangwa atarizo kubira icuya, kuko urabona ngo ubu kugura urongo umuduga usanga ari kibazo n'ukuri birateye agahinda. Dusaba leta yuko ico kibazo cova mu nzira tugaratora igitoro aho tugiye tunwa neza atagorana. Ikintu twosaba vraiment
nk'uko yari yavuze yuko boshobora kuduha igitoro coshobora kuboneka mu kwezi kumwe, twosaba uko yabivuze kweri barabe ukuntu vyogenda, n'ahandi abenegihugu twipakiza na bisi turarusha. Mu gisata ca politike, integuro y'ibwirizwa rishinga imbibe z'uturere tugize Uburundi riri muri zo kwigwa n'inama nshingamateka mu isasa ry'ukwezi kwa Myandagaro 2022, vyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka yugurura ibikorwa vy'iryo sasa kuri uyu wa mbere. Daniel Geraz Ndabirabe arashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cose, agahamagarira abarundi kubandanya bakurikiza ingingo zo gukinga irandagata ry'umugera wa COVID-19. Inkuru tubaza mugenzi wacu Jean de Dieu Irakoze. Au niveau du vote des lois, l'ordre du jour envoyé à l'Assemblée nationale par le gouvernement comprend les Uyo n'umukuru w'inama nshingamateka yugurura ibikorwa vy'isasa rya Myandagaro umwaka wa 2022, ashikiriza integuro z'amabwirizwa zizigwa harimo n'integuro y'ibwirizwa rigenga imbibe z'uturere tugize Uburundi. Au niveau du vote des lois, kubijanye n'amategeko azigwa, urutonde inama nshingamateka yarungikiwe na leta rugizwe n'izi nteguro. Integuro y'ibwirizwa isubiramwo irigenga abakozi ba leta yo kuwa 2023 Myandagaro umwaka wa 2006, integuro y'ibwirizwa rishinga imbibe z'intara, amakomune, amazone, imitumba n'amakartie de la République du Burundi. Ubwo rwego ahagarariye rurashima ingene umutekano wifashe mu gihugu, ahamagarira abanyagihugu kubandanya gukurikiza ingingo zo kwirinda umugera wa corona uri kuragwira kubwiwe kuva iciritanguye. Parmi les objectifs prioritaires du gouvernement, la consolidation de la paix et de la sécurité occupe mu mahangiro makuru ya leta, ugutsimbataza amahoro n'umutekano bifise ikibanza nyamukuru. Muri rusangi turashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cose, tubikesha ubushobozi no kwitanga kwa leta hamwe no gukorera hamwe n'abanyagihugu hamwe n'abajeje umutekano no kwivuna abansi. Umugira wa COVID-19 waragwiriye mu ntango za rinoci. Inama nshingamateka isavye abanyagihugu kuguma barikanuye no kubandanya bashira mu ngiro ingingo zo gukinga zamenyeshejwe n'abakorera mu gisata c'ubuvuzi. Qui ont été communiquées par les professionnels de la santé. Uwaserukira batowe n'abanyagihugu atera intege leta kubandanya ishira inguvu mu kugwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta. Urakoze mugenzi wacu Jean de Dieu kuri iyo nkuru. Igisata caba mukerarugendo mu Burundi gihanzwe n'ibibazo nk'amabarabara ameze nabi no kubura amazi meza n'ibindi. Mu nama yatunganijwe kuri uyu wa mbere n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo igisata c'ingenzi kugira ngo begeranye uburyo buzokoreshwa mu kwakira rya kabiri ihayanisha ry'ibigize ico gisata ku rwego rw'akarere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Abitavye iyo nama basaba ko ivyo bibanza tunganywa neza kugira bihurumbigwe. Elidi Gahimbare. Igihanishwa rigira kabiri ry'igisata c'ingenzi mu karere ka Afrika y'ubuseruko idobera mu Burundi mu kwezi kw'icenda uyu mwaka, itunganijwe mu gihe igisata c'ingenzi mu Burundi gihanzwe n'ibibazo. Abitavye iyo nama bagarutse ku kibazo c'amabarabara adakogwa, ibituma ingenzi zitoroherwa mu rugendo hamwe n'ubukene bw'amazi meza mu bibanza bimwe bimwe. Même ceux qui sont connus ne sont pas bien exploités et aussi bien aménagés comme n'ibibanza by'iratiro bizwi ntibitunganijwe neza. Aha twovuga nk'ibijanye n'amabarabara abatifashe neza. Mu gihe amabarabara adahita neza, ingenzi ntizishobora kuza. Hamwe mwoja nko ku mazi Karera ngosanga ibarabara ryose ryarasivye. Ni gute ingenzi yo zigasanga atamazi ahari, bigasaba ko barinda kuja kuvoma amazi ikoresha, kandi hategerezwa kuba hari amazi. faire l'adduction d'eau jusque dans ces lieux-là qui sont indispensables pour n'importe quel touriste.
uyundi yagize icashikiriza yasabye abajejwe amazu yakira ingenzi gutunganya neza ibijanye na internet asaba urongo igisagara ca Bujumbura gushimikira kugira isuku kugira ngo igisagara gise neza. Nashaka kugira ico nshikirije kubajejwe amazu yakira ingenzi murakwiye kuraba ibijanye na internet muri ivyo bibanza n'ikintu corohereza ingenzi kubarongoye igisagara ca Bujumbura naho barakwiye gukora cane ku isuku kugira ngo igisagara gise neza ikindi naco barakwiye gushiraho inyandiko zerekana ibibanza vy'iratiro mu Burundi twibaza ko byofasha cane. Je pense que c'est très important. Igihanishwa ritekanijwe kuba ku matariki ya 2023 gushika 30 Nyakanga uyu mwaka rikaba rizo rifise intumbero yo kwerekana ubutunzi gisata ca mukerarugendo gifise mu karere hamwe no kwerekana ko mu karere ico gisata arico cyonyene gishobora guhamagara ingenzi kandi abanyamitahe bagashobora gushirayo uburyo bwabo. Ni hano amakuru twabateguriye aciye arangirira ndabashimire ko namwe yakurikiye shimira n'amafashije kuyegeranya mugira ibihe byiza na televiziyo Isanganiro.